Ico novuga nuko ibintu byose bitanga umwizero kuri vya doing business nivyo doing business iyi indicateur ntibakiharura ubu indicateur international dukurikirana nikiye navuze mu ntangamarara kijanye na CPI ni indice iharugwa na Bank Mondiale iravye ingene inzego zikora uvuga rero turavye twakoze mu mwaka uheze bwabaye bwa mbere kuva 2014 na gatanu twongereza inota ubu twarongereje inota uyu mwaka duhejeje waheze 2022 twarongereje inota niho mpamvu mubona uravye abapartenaire n'umwaka babaye benshi uyu mwaka rero twashize amareforme menshi mu ngiro harimo aya mategeko twa turasubiramwo vya code minier dusubiramo amatext d'application ya code minier hari nandi mareforme muri budget hamwe cyane ni vya digitalisation yabaye intambwe muri OBR uyu munsi nyene bariko baragira lancement ya numérisation des titres fonciers iyo byose rero nivyo bigira doing business ushize iruhande rero ibi by'umutekano n'ubutungane kugira ngo abantu bumve ko mu gihugu hatekanye hari uburongozi by'ukuri bukwiye kugira ngo business ishobore kwiyepanwisa ati turiteze ko umwaka yo tworonka yindi nusu y'inota tukeza tukaduga kandi ituduze rero biraheze gaha ishusho nziza igihugu sur le plan international rero turizera yuko kuvyekenye na doing business ibintu biko bigenda bigira intambwe nziza kandi bishobora guha umwizero n'abagwizatunga bakagira akarusho haba mu vya tourisme na cyane ibi by'uko nk'imitahe ivuye hanze haba kwigurana canke mu kuzana abagwizatunga amarosete rero nayo turiteze ko azoduga mu kuduza amarosete rero si ngombwa ngo tuduze amakori n'amatagisi nuko abatanga kori batanga ikori ryose kandi bakayitanga bose ko hari inguvu nyinshi mu bwanya fraude kudandazwa njabo kambibe no kudandaza go hagati mu gihugu hamwe dushize ko na digitalisation cyangwa service ya OBR ivya facturation électronique kuduwanje nuvuga ko situation akumeze byo kuritanga umwizero